Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo muri kumwe na Pasiteri Hirene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima iwacu ni mu ijuru. Ndaramukije cane abo mu ishengero rya ADC mu Bubirigi batuhaye intasho itubwira iti iwacu ni mu ijuru. Ego iwacu ni mu ijuru. Ndashaka rero ngo tuvugane uno munsi ku bijanye n'ishengero rya Kristo. Hari amajambo menshi abantu bashobora kuganira ku bijanye n'ishengero rya Kristo, kandi hariho kwitiranya kwinshi ku bijanye n'ishengero rya Kristo. Hariho n'abantu bamwe bamwe canke amashengero amwe amwe yageze n'aho yibaza ko ari bo bonyene ari ishengero rya Kristo. Yesu Kristo bwiwe yaratubwiye ati aho babiri canke batatu bazoba bakoraniye mu izina ryanje nzoba ndi hagati yabo. Iryo ni iry'ishengero, aho niho ishengero rihera. Ego, umwami Yesu niwe yatanguye ishengero, ubu Yesu niwe Bibiliya ivuga muri Zaburi y'ijana na cumi n'umunani, igice ca mirongo ibiri na kabiri, akarongo ka mirongo ibiri na kabiri, canke muri Matayo mirongo ibiri na rimwe, akarongo ka mirongo ine na kabiri, havuga ngo ibuye ryagawe n'abubatsi niryo ryacitse iry'imfuruka. Abubatsi muri iki gihe haye baravuga yuko igihe Yesu yaje mu biwe kandi abiwe ntibamwakiriye ntibanamumenye, eh, baramu- ntibamwitayeho, ariko uyu niwagize ibuye ry'imfuruka ry'ishengero. Mu kugira ngo ishengero ribeho, umwami Yesu nico camuzanye kugira ngo atanguze ishengero, kugira ngo iki gikorwa gitangure. Yaje abwira abantu ati nimwihane kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ivyo na Yohana umubatizi yari yaherutse yaguma bivuga ati nimwihane muve mu vyaha vyanyu kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Ubwami bw'ijuru bwavugwa ni ubwami Yesu Kristo yaje kubura. Igihe Yesu rero yari hano ku isi yarigishije ibintu vyinshi, ivyo nta kubideha, murabizi musomye ubutumwa bwa Matayo, ubutumwa bwa Mariko, ubutumwa bwa Luka, ubutumwa bwa Yohana, mugasoma n'amabaruwa menshi yanditswe ahanini na Pawulo, ariko hari ba Petero baranditse, hari ba Yuda baranditse. Hariho rero amajambo menshi avuga ku vya Yesu Kristo. Yesu Kristo nta kindi camuzanye atari kugira ngo akize abantu. Yaje rero avuga ati nimwihane, mwihane, ubundi ntawe icaha covako atogejwe n'amaraso ya Yesu. Yesu yagiye abwira intumwa ati nimugende rero mukwire amahanga yose, mubagire abigishwa banje, uzokwizera akabatizwa uwazokizwa. Ati nimubabatize rero mu izina rya Data na Mwana na Mpwemu Yera. Ego, benshi barabikoze, hari abantu bizeye barabatizwa. Ego, ariko kandi ivyo vyonyene ntibikwiye, hariho kwihana ivyaha, kwihana ivyaha hanyuma no kugenda rero ukama ivyamwa. Yesu rero amaze kugenda kuduga mw'ijuru, imbere yo kuduga yabusize abwiye intumwa ati muzoronka inkomezi, hanyuma Mpwemu Yera niyamara kubazako ati kandi kuva ico gihe muzoca mutangura mugende amahanga yose, canke ndabatumye muze mugende amahanga yose munshingira intahe i Yerusalemu, i Samariya, gushika ku mpera y'isi. Niko twaronse ubutumwa rero, ababibayemwo baronse iyo mpwemu ico gihe bagiye bagenda badomeka, niko novuga, gushikaho natwe twashikiriwe. Turashima Imana kubw'ivyo. Nuko rero nta kindi cazanye Yesu atari kuduhamagarira kwihana ivyaha. Natwe naho twahamagariwe kwigisha ubutumwa bwiza,
nta kintu twaba dufashije muri ico gikorwa tutabwiye abantu kwihana ivyaha. Kubwira abantu kwihana ivyaha biragoye. Biragoye kuko abantu bose bagerageza kwiyerekana nk'abamarayika, nk'abadakora ivyaha. Hari ibiba bigaragaye, hari n'ibindi biba vyinyegeje, ariko muri vyose umwe umwe wese aramenya ivyaha akora, kandi bavuze ati hana ivyaha, aramenya naho atobikora ivyaha aba arimwo. None nawe turiko turavugana kuri uyu munsi, ibyaha ukora jewe ntavyo nzi, ariko Yesu arakubwira ati niwihane. Umwanditsi yanditse hariya mu vyakozwe n'intumwa, niwe yavuze ati Imana idaharuye wa mwanya wo kutamenya, yitumye ko abantu bose bihana, kuko yageze umunsi wo kuzocirako isi amateka, kandi izobikoresha uwo yarobanuye, ari we yatanze ko n'akarorero mu kumuzura mu bapfuye. Uwo wese aca yumva uwo ari we ni Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ushika kwa se atamuciyeko. Nawe nyene yaravuze imbere yuko akiri kumwe n'intumwa, yabwiye intumwa ati ngiye kwa data kubategurira amazu yanyu, ngiye kubategurira ikibanza. Ati kwa data hari ikibanza, ibibanza byinshi, yaba atavyariyo nari nubibabwiye. Ati ariko ngiyeyo kubategura ikibanza, nzogaruka kubajana kugira ngo namwe aho nzoba azobe ariho muba. Uko niko Yesu Kristo ico yatwemereye, kandi nico twizeye, ntiyari turamwiteze. Igihe rero co kugaruka gutora abamwizeye nibo bagize ishengero ku vy'ukuri. Abakoze ivyo bintu, bamwizeye bakakira izina ryiwe, bakihana ivyaha, abo nibo bana b'Imana. Kuko Nikodemu ngo yaragebwe aragenda kumuraba, kandi Nikodemu yari umuntu yarazi ibintu bijanye n'ivyo kwiga ijambo ry'Imana, bimwe bita teoloji. Yari abizi cane, nkeka no kuvyigisha iyo baranavyigisha. Aragenda kuraba Yesu, aramubaza ati ibintu ukora nta muntu bikora adafise muhemu w'Imana, mbwira none ni gute? Yesu Kristo aca aramwishura amubwira ati umviza ndakubwire, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo uwumwizera wese ntazapfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Utamwizera yamaze gutsindwa n'urubanza, kuko atizeye umwana w'Imana. Uyu mwana w'Imana rero ni wo kwizera. Hariho abantu benshi rero bama bafise ibibazo ngo none banaka na banaka ko batizera Yesu Kristo bazokizwa, bizogenda gute? Twebwe duhagarara ku ijambo ry'Imana. Hariho n'abaciye batora uburyo bwo korohereza abantu ngo amategeko yabo bagenga batayishe, ngo batayononye cyangwa batayarenze, ngo abo nabo nyene bazoja mw'ijuru. Ivyo ariko naho tubisoma, kandi si ivy'ukuri. Yesu Kristo rero ari mu kugaruka gutora ishengero, ivyo no kubimenya. Ariko icyo yatubwiye ubwa mbere ni twihane, kuko ubwami bw'ijuru buri hafi. Kandi uko twihana tumenye yuko Yesu ari mu kugaruka, azoza gutora ishengero yiteguriye. Ishengero azoza gutora ngo ni ishengero ritagira birabagu, aza gutora ishengero ryejejwe, ishengero ritagira ivyaha. Ni ukuvuga ishengero nk'uko benshi bakunze kuvyiyumvira, bibaza ngo ni zirya mpome zine zubakiwe zifise n'amakengeri canke iminara canke iki. Oya, ishengero ni iri Yesu avuga ati aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryanje, nzoba ndi hagati yabo. Egome, hariho abantu bakoraniye hamwe, bakoraniye mu mazu manini manini, arimwo abantu benshi. Nta gitigiri catanzwe c'ishengero canke c'ubunini bw'ishengero ingene butegerezwa kungana. Ariko muri kino gihe abantu benshi ntibiyumva neza kubera ibikorerwa muri ayo mazu nyene y'amashengero. Rero
muhange amaso Kristo, nimuhange amaso ibyo abana b'abantu bariko barakora, kuko benshi baramaze guhusha inzira, baramaze guhusha inzira. Sindakubwiye ngo heba ishengero ryawe urimo, ariko urabe neza yuko ahuri batimuye Kristo, ahuri ko batimuye Kristo. Hari umuntu mwene data yaranganirije arambwira ati jewe ni ukuri ibi bintu birananiye, hari ibintu byinshi mbona bidahuye n'icanditswe. Umwami Yesu aravuga ati bavemwo. Ego sortez du milieu d'eux, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ego ko turitegurira rero umuzo wa Kristo. Umuzo wa Kristo azoba aje gutora abamwizeye, abihanye ibyaha, abamwakiriye. Eh, ariko hari amajambo menshi yavuzwe, ijambo ry'Imana riratubwira abatazohonyora mu bwami bw'ijuru ni bande. Abatazohonyora mu bwami bw'ijuru ni abagabitanya, ni abatizera, ni abasenga ibigirwamana, ni ibihumbu, ni abasambanyi, ni ababeshi, ni abasuma, ni abarozi, eh, na mm, ni abatukana, ni imborerwa, ni abipfuza iby'abandi, ni ibijora, n'abakora ibizira, abarozi n'abanyabinyoma, abasenga ibigirwamana, imbwa. Kuko mu ijambo ry'Imana handitse ngo inyuma hazoba imbwa n'abarozi. Imbwa, mu nsiguro y'abasomye ibitabo bisigura Bibiliya, bavuga yuko ari abanyabyaha bakora ibyaha binyuranye, harimwo uburaya, harimwo ubwicanyi, harimwo ubunyamareba, ubunyamareba, amarozi, ivyo byose abo bakora ivyo ntibazoja mu bwami bw'ijuru. Mu bwami bw'ijuru rero nta canduye kizojayo, oya, hazoba arahera. Kandi abadafise icanduye bari n'igitabo banditswemo, hari igitabo bazoba banditswemo. None rero nshuti yanje, nawe ndakwipfurije ngo muri iki gihe twiteze umuzo wa Kristo kuza gutora ishengero, nawe witegure. Mu ibaruwa Pawulo yandikiye ubwa mbere Abanyatesalonika mu gice ca 4 ku karongo ka 13 gushika kuri 17, niho atubwira ingene bizogenda. Ni ukuvuga inzambo imaze kuvuga, umwami Yesu azohagarara mu kirere, abapfiriye muri Kristo bamusangeyo, abo bazobanza kuzuka, abazoba bakiriho nabo bazohindurwa imibiri yabo bamusanganire mu kirere, bazoca babana nawe ubuziraherezo. Ariko kandi mu minsi izokurikira bazogaruka ku isi gutwarana na Yesu muri ca kiringo c'imyaka 1000. Ariko imbere yaho canke ico gihe bazoduzwa, hari abantu bazosigara ngaha, kandi abo nabo inkuru ko tuyizi, bazoba mu bihe vy'intambara bigoye. Binashoboke yuko Yesu Kristo azoza ari mu gihe c'intambara, ariko ntawuzi umunsi n'isaha, rero ntawobigaragaza. Hano abantu benshi bamaze iminsi bavuga umwaka w'2025, umwaka w'2026, umwaka w'2027. Ibiriho byose nivyo twikeka canke tubona bisa canke bishusha n'ivyanditswe mu bitabo vy'ubuhanuzi biri muri Bibiliya, ariko ntawuzi neza umunsi n'isaha ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Umwami Yesu rero abahezagire, nanezerewe no kubaganiriza muri kano kanya, ndongera ndabipfuriza umunsi canke ijoro ryiza. Mwari kumwe na Pasiteri Irene Nahazwe kuri rwa rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Nawe utaha, Yesu abahezagire. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye
kuri aba bene data aba bumvirije ubutumwa. Mana bamwe babwumvise abandi bikabacanga, ndasavye Imana ngo ubongereze kubitahura kandi ubagirire neza kugira ngo umwe wese abone kandi agire inyungu akuyemo muri ubu butumwa, inyungu izomufasha kumenya ibihe, akamenya ingene ahagarara muri ibi na biriya. None urakoze Mana, tubisavye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.